mwamubonye mwaraye mumubonye Leo Messi rutahizamu w'ibihe byose, rutahizamu wa Argentine, mwaraye mumubonye ibintu yarakoreye Autriche. Wabyemera utabyemera, wavuga ngo iby'imikino simba nziyo biva niyo bijya, nibavuga Lionel Messi ujye wumva rutahizamu w'ibihe byose. Yaraye akunyabikiye ikipe ya Autriche ibitego 2-0 biri mu bwenge nubwo nawe yahushije penalty. Ntabwo ari Leo Messi gusa bigaragaje ku mugoroba ku itariki ya 22 z'ukwa gatandatu rishyira 23 z'ukwa gatandatu, ahubwo na Kylian Mbappe nawe yakoze amateka yo gutsinda ibitego 2 muri uno mukino. Bakinaga na Iraq. Iyi ni Big Grace TV, ndi Marie Grace Bagambake. Banje gushima mbikuye ku mutima mwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri no channel ya Big Grace TV. Imana ibaho umugisha utagabanije. Nongeye gushima abantu mwese mureba video bikarangira, muba muduteje indi ntambwe kuko tuba dukeneye watch time kuri Big Grace TV muri aka kazi dukora kuri YouTube. Imana ibaho umugisha. Hanyuma nawe kanda aho handitse subscribe tujye tubana mu biganiro dukora hano kuri Big Grace TV channel ya Duhugurane. Ntabwo uzicuza kubana natwe. Nawe Imana iguhe umugisha. Hanyuma rero mu ijoro ryo kwa 22 z'ukwa gatandatu 2026 rishyira uyu munsi 23 z'ukwa gatandatu 2026, imikino y'igikombe cy'isi yakomeje mu byiciro by'amatsinda, aho hakinnye amakipe akomeye harimo Argentine, harimo Ubufaransa, harimo na Norway. Aya makipe ari mu itsinda G, mu itsinda E n'ibindi n'ibindi. Tujye tujyana. Lionel Messi reka bariwe duheraho. Hari igihe mujya muvuga ngo tuvuga ibintu muri headlines cyangwa ngo muri title dushyiraho ngo tukabivuga nyuma. Lionel Messi yarafashije ikipe ye kandi ikipe y'igihugu ya Argentine gutsinda ikipe y'igihugu ya Autriche ibitego 2-0 byose byatsinzwe n'uyu mugabo rutahizamu Lionel Messi. Lionel Messi uyu mukino wabereye kuri AT&T Stadium muri Amerika. Argentine na Autriche zikaba zihuriye mu itsinda G. Lionel Messi ubu tuvugana aracyafite ni ufite Ballon d'Or 8. Ibi bitego rero yatsinze Autriche, icya mbere yagitsinze ku munota wa 38 w'umukino, kuko ku munota wa 9 niba navuga ngo yirangayeho, niba nabona amahirwe atamusekeye, ku munota wa 9 yahawe penalty ariko arayirata. Lionel Messi yatsinze icya kabiri ku munota wa 95, ubwo ni umunota wa 90 wa gatanu wari uw'inyongera, yamaze kucinjiza umukino hiturangira. Byatumye Argentine ikatisha itike ya 1/16 mu mikino y'igikombe cy'isi cya 2026. Ubu ifite amanota 6. Inki Argentine. Lionel Messi iriya penalty nkubwiye yahushije ku munota wa 9 w'umukino, ngo kuba izina si umukino, byahise bimugira umukinnyi uteye penalty nyinshi mu gikombe cy'isi kuko bamaze gutera penalty 7. Lionel Messi uyu mukino wa Argentine na Autriche kuri we warubaye umukino wa 6 w'igikombe cy'isi wikurikiranya atsinzemo, akaba yahise aba umukinnyi wa 3 ubikoze. Ni ukuvuga ngo nayo nandi mateka yanditse. Lionel Messi aruzuza imyaka 39 ku wa 3 utaha. Wabyemera utabyemera, Lionel Messi aracyari rutahizamu w'ibihe byose. Ubwo yahise afasha Argentine gukatisha itike ya 1/16 kuko yahise igira amanota 6 nubwo igifite undi mukino izakina, ariko ubwo Argentine yahise igira amanota 6 ijya muri 1/16 nyuma ya Mexique, nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubudage nazo zamaze kubona tike ya 1/16. Argentine isigaje kwisobanura na Jordania, bazakina kuri iki cyumweru ku itariki ya 28 z'ukwa gatandatu 2026. Niba nabanga uyu mukino ntacyo uzahinduraho kuko already amanota bamaze kwambuka, bamaze gukandagira muri 1/16. Lionel Messi rero yaciye agahigo k'umuntu umaze gutsinda ibitego byinshi muri World Cup mu gikombe cy'isi. Arabarirwa kuri ubu tuvugana
ibitego 18 mu mikino 28 amaze gukina, akuraho agahigo kari gafitwe n'Umudage Miroslav Klose. Uyu we yari amaze gutsinda ibitego 16 mu mikino y'igikombe cy'isi ya hagati ya 2002 na 2014, ariko ubu ngubu Miroslav ibyo gukina yarabiretse. Lionel Messi ku mugoroba wo kuri wa 22 z'ukwa gatandatu 2026, penaliti yahushije yabaye penaliti ya gatatu amaze guhusha mu bikombe by'isi bitandatu amaze gukiniramo. Muri 2018 yahushije penaliti ubwo bakinaga na Iceland. Mu bihumbi 2002 mu gikombe cy'isi nanone yayihushije bakina na Pologne. Inshuro ya gatatu nayo nkubwiye nyine ahushije penaliti ni kuri no nshuro mu gikombe cy'isi cya 2026 ubwo yakinaga ikipe ya Argentine yakinaga n'ikipe ya Autriche, ubwo agahusha penaliti ku munota wa 9, zimaze kuba penaliti 3 ahushije mu myaka itandukanye mu bikombe by'isi bitandatu amaze gukinamo. Tugiye kwa Mbappe nihuta, ikipe y'igihugu y'Ubufaransa nayo kuri uwo mugoroba w'itariki ya 22 z'ukwa gatandatu 2026 nayo yarayitwaye neza imbere y'ikipe ya Iraq. Singiye kubabeshya, njyewe sinjya amenya n'ukuntu aba bantu batsinda. Singiye kubabeshya, sinjya amenya uko batsinda, nuko nyine mu bahanga babiri haba hagomba kuboneka uwa mbere. Ariko nta muntu hano muri no mikino iyo njya mbasha kureba nkayikurikira nkayirangiza, ntawe njya mbona atsindwa atakinnye. Mba mbona ari abahanga mu bahanga, nyine hakaba ibihangange bihangamura andi makipe. Ariko ndakubwiye aba bantu baba bari gukina, baba bageze kuri ruriya rwego ari abakinnyi, nta muntu wa tegetega uba urimo, baba ari abakinnyi. Iraq bayihunitse ibitego 3-0, bibiri byose byatsinzwe na Kylian Mbappe, igikura nkota mu mupira w'amaguru mu ikipe y'igihugu ya Les Bleus, ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Igitego cya gatatu kuko nyine Ubufaransa bwatsinze Iraq ibitego 3-0, bibiri bya Kylian Mbappe, igitego cya gatatu cyatsinzwe na Ousmane Dembele. Mbappe yahise yuzuza ibitego 4 mu mikino 2 yikurikirana muri iki gikombe cy'isi cya 2026 kiri kubera mu bihugu bitatu nzampora nkwibutsa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada na Mexique. Amakipe yitabiriye ubu ngubu ni 48, harimo amakipe 10 yo muri Afurika, ikipe imwe imaze gusezererwa. Kylian Mbappe rero nawe kuri ubu yujuje ibitego 16 ndetse yahise yuzuza ibitego 60 amaze gutsindira ikipe y'igihugu ye, ariyo kipe y'igihugu cye, ariyo kipe y'igihugu y'Ubufaransa. Amaze kwitsindira ibitego 60 mu mikino 100 amaze kwikinira. Ku rundi ruhande abandi bakinnye, nakubwira ko Broti Haaland umunya-Norvège yafashije ikipe y'igihugu cya Norvège gutsinda ikipe y'igihugu ya Senegal, bahuriye mu itsinda E kuko yabatsindiye ibitego 2 kuko byari ibitego 3-2 muri uyu mukino. Bivuze ko Haaland nawe yubatse andi mateka, yujuje ibitego 59 mu mikino 52 amaze gukinira ikipe y'igihugu ya Norvège. Uyu mugoroba harakina Portugal ya Cristiano Ronaldo, ubwo ntabwo ushobora kuza gucikwa, ni mu masaha moya. Naho mu itsinda L, ikipe y'igihugu y'Ubwongereza irakina n'ikipe y'igihugu ya Ghana. Vuga ngo Ghana, ukivuga Ghana nahise nibuka ibintu nabonye ahantu byansekejeho gatoya. Urumva Ghana ngo mu ntwaro ngo yitwaje ngo kugira ngo ize guhangamura kugamburiza ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ngo harimo ngo n'amarozi, ngo yitwaje umupfumu wabo kabuhariwe. Ikipe y'igihugu y'Ubwongereza n'ikipe y'igihugu ya Ghana zihuriye mu itsinda L ry'igikombe cy'isi cya 2026, umukino uri bubere Boston Stadium. Nubwo ngo ikipe y'igihugu ya Ghana yitwaje girigiri z'umupfumu wabo ukomeye waho muri Ghana, Nana Akwaku-Bonsam, girigiri ngo ziza gutuma rutahizamu w'Ubwongereza Harry Kane ngo agira imvune itaza kumwemerera kwitwara neza muri uyu mukino. Nubwo bamwitwaje atanga ibizibiti ngo by'uko ngo ajya akora ngo kuri utwo tuntu tw'irikaka, ariko
amahirwe menshi arahabwa ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, kuko ubushize niba mubyibuka ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yatsinze Croatia ibitego 4-2. kwitwaza uyu mupfumu wabo rero, ariko abirabura ntimwiburira we. Kwitwaza uyu mupfumu wabo ngo nuko ngo nabo ngo atari agafu k'imvugo ari mwe, kuko Ghana nayo ubushize yatsinze Panama igitego 1-0. Nakomeje kubabwira akarengane ikipe y'igihugu ya Iran yagiye igaragaza ngo muri ano marushanwa y'igikombe cy'isi cya 2026, ivuga ko itari gufatwa neza nk'izindi kipe, itari guhabwa amahirwe amwe n'izindi kipe, barananizwa mu buryo bumwe n'ubundi. Noneho rero ibyo ndi kubona hano nuko ikipe y'igihugu ya Iran yasize yandika urwandiko rw'ubutumwa bw'amahoro muri Amerika, urwandiko mbona bandikishije intoki. Urabizi ko nyuma y'umukino bakinnye, nyuma y'umukino wa kabiri wo mu itsinda ikipe y'igihugu ya Iran yanganijemo n'Ububiligi, yasize ubutumwa bwandikishije ikaramu mu rwambariro busaba ko amahoro n'icyubahiro byahabwa amakipe yose. Maskini. Hano mu ijoro ryo ku itariki ya 21 z'ukwa gatandatu 2026, ubwo ikipe y'igihugu ya Iran yahuraga n'iy'Ububiligi mu mukino wa kabiri mu itsinda G ry'igikombe cy'isi wabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikipe y'igihugu ya Iran n'iy'Ububiligi. Uyu mukino nkaba nkwibutsa ko warangiye ari ubusa ku busa, amakipe yombi anganya ubusa ku busa. Iyi kipe yahawe amabwiriza yo kujya igera aho bakinira ku munsi w'irushanwa, yongera guhabwa amabwiriza yo kujya imara gukina igahita ifata utwangushye igasubira muri Mexique aho bacumbitse. Ntibahawe umwanya wo kuruhuka, ntibahawe umwanya wo kuhagera mbere h'umunsi umwe cyangwa 2 kugira ngo bitegure. Bo ni uko bimeze, bafite amabwiriza yo kuhagera ku munsi w'umukino bamara no gukina. Ndetse uyu munsi bakina n'ikipe y'igihugu y'Ububiligi bahawe iminota 27, umukino ukirangira muri minota 27 kuba bandurutse. Nuko ibintu byagenze. Ubutumwa bwandikishijwe ikaramu y'ubururu, ariko hagati hakajyamo ijambo MENAB n'umubare 168 ungana n'abana baguye mu gitero cyagabwe ku ishuri ry'abakobwa rya Shajar Taiba, bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Iran iherutse kugaragaza ko iri gutunganya ikirego gishinja ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ko itari kuyifata neza nk'uko bikorwa ku yandi makipe. Uru rwandiko barwanditse igihe ejo bundi bahabwaga iminota 27 nyuma y'umukino kuba bavuye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bataruhutse, kandi abandi bahabwa umwanya wo kuruhuka. Reka nsoze ino video y'uno munsi inshuti ya Big Grace TV, nkubwira muri make. Nakubwiye ko rutahizamu w'ibihe byose Leo Messi ari ufite ibitego byinshi mu mikino y'igikombe cy'isi. Reka nkubwire n'abandi bakurikiyeho, wenda ngeze kuri 10 ahari. Lionel Messi niwe umaze gutsinda ibitego byinshi, amaze gutsinda ibitego 18 akinira Argentine. Ibitego yabitsinze hagati y'umwaka wa 2006 na 2026. Miroslav Klose w'Ubudage yatsinze ibitego 16 hagati y'umwaka wa 2002 n'umwaka wa 2014. Ronaldo niwe ukurikiraho wa Brazil watsinze ibitego 15 hagati y'umwaka wa 1994 na 2006. Naho Gerard Muller umaze gutsinda ibitego 14 w'ikipe y'Ubudage bw'uburengerazuba yabitsinze mu mikino y'igikombe cy'isi hagati y'1970 n'igihumbi Kylian Mbappe amaze gutsinda ibitego 16, dushyizemo n'ibyo yaratsinze Iraq, ubwo nawe yagize ibitego 16. Ni ukuvuga ngo ni mu mikino y'igikombe cy'isi hagati ya 2018 na 2026. Hanyuma Just Fontaine amaze gutsinda 13 mu mikino y'igikombe cy'isi akinira Ubufaransa hagati y'1958 n'2026. Pele wa Brazil we yatsinze ibitego 12 mu mikino y'igikombe cy'isi yabaye mu 1958 n'igihumbi. Sandor Kocic we yatsinze 11 akinira Hongria mu 1954. Isuku 10 ntibagezera. Klinsmann amaze gutsinda 11 akinira Ubudage bw'uburengerazuba n'Ubudage
yabitsinze ibi bitego 11 hagati y'umwaka w'1990 n'1998. Ubwo ndi kuvuga imikino y'igikombe cy'isi yabaye muri iyo myaka. Helmut Rahn we yatsinze ibitego 10 mu mikino y'igikombe cy'isi itandukanye akiniye ikipe y'Ubudage bw'Uburengerazuba mu 1954. Hagati aho kugeza mu mikino y'igikombe cy'isi yabaye mu 1958. Gary Lineker we amaze gutsinda ibitego 10 akinira Ubwongereza hagati y'imikino y'igikombe cy'isi yabaye mu 1986 n'1990. Gabriel Batistuta we yatsinze burya ibitego 10 mu mikino y'igikombe cy'isi akinira Argentine mu mikino y'igikombe cy'isi yabaye hagati y'1994 n'2002. Harry Kane uyu rutahizamu amaze gutsinda ibitego 10 mu mikino y'igikombe cy'isi akinira Ubwongereza. Ibi bitego yabitsinze mu mikino y'igikombe cy'isi yabaye hagati ya 2018 na 2026. Teofilo Cubillas ukinira Peru amaze gutsinda ibitego 10 yabitsinze mu mikino y'igikombe cy'isi yabaye hagati y'1970 n'1982. Thomas Muller nawe namukubwiyeho amaze burya gutsinda ibitego 10 akinira ikipe y'igihugu y'Ubudage. Ibi bitego 10 kandi yabitsinze mu mikino y'igikombe cy'isi hagati y'2010 na 2022. Nkaba maze kukubwira ko Leo Messi ariwe rutahizamu ibihe byose. Hari aho yatsinze hat-trick ubushize mu mukino waraye urangiye bakinnye na Autriche, yatsinze we wenyine ibitego 2 nubwo yarase penalty. Iyi ni Big Grace TV, ndi Marie Grace Bagambake. Ciao.